Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi turigenekerezo rya gatandatu kwezi n'ukumunani no mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 ngenda mutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose hari abari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi hari abari mu Rwanda hari abari muri Congo Tanzania Zambia Kenya Afrique du Sud aha muri Afrika muri rusangi hose aho bari tutibagiye abari mu gani gitandukanye harimo Europe Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramukiye cyane ndetse tunabahe nikaze mu kino kiganiro nkuko bisanzwe muri studio ndi kumwe n'umusesanguzi wa muntu wacu wa muntu wanyu abafasha kumva vyinshi mu busobanuro bugiye butandukanye ntango namunutse cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste ndakora mukije nanje reka ndamutse n'abadukurikirana aho bari hose. Yes, nizere ko bari ko baragira ibihe byiza nce mbere ngirwa ko ndabipfuriza yuko bogira umunsi mwiza w'ibikorwa babone ikiganza c'Imana mu byo bakora byose na cyane ko tukiri mu gatondo barondere baronka. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwana musanguzi nkundire tubanze dusimbire ngaha gato imbere ko twinjira amakuru y'urugamba cyangwa amakuru y'imigwano ko vyifashe mu buryo bugiye butandukanye, ariko hari ikintu tugomba kuyaga ko nikiri kure y'amakuru y'imigwano ahubwo nyene tukatuyinjiremo. Iki kintu kijanye n'ibirometero 5 kuva mu bibanza zino nyeshamba zifise kugira ngo bashobore kwashikiriza FARDC ndetse kumbure eje twarabivuze mugabo ntitwabisangura mu buryo bwimbitse igihe niki kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya ico iyi M23 igamije canke iyi RDF igamije inyuma y'itangazwa ajyano makuru. Ikaze kandi kuri B-Info Plus. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ejo twaravuze twerekana amakenga ku birometero 5 inyeshamba za RDF na M23 zemeye ko zigomba gutanga mu bibanza zimaze kwigarurira zaremeye ko zigomba gusubira inyuma ibirometero 5 kugira ngo bijya ibirometero 5 bishobore kuba kumbure byo jamwo igisirikare kiri netre. Yes, sivyo aho twace tunabaza ati none ico gisirikare kiri netre ni cihe ko tuzi ko Black Water izo bije gufasha leta ya Congo. Sivyo niko biri bivuga ko Black Water izo bije gushigikira leta ya Congo. Yes, mu kwirukana zino nyeshamba mu gihe bazanse kwapa kuneza niko bimeze. So ariko rero bwana journaliste abantu bavuga ngo icuma gikarisha ikindi cyane gose. Sivyo nimba icuma gikarisha ikindi rero buriya no musisanguzi akarisha undi. Ejo narashoganira n'abatari bake tuganira kuri kijya point yaho zijyanyeshamba za RDF zemeye kuba zotanga by'abirometero 5 bamwe n'abandi babivuga ko gutandukanye. Sivyo twe ku munsi wejo twerekanye ko zijyanyeshamba zemeye gutanga bijya birometero 5 kubera umwokero w'amasasu barazirashe kabisa bikomeye. Ziraswa n'abawazarendo, ziraswa na FDNB, ziraswa na FARDC ku buryo bati birindiro barimo baziciga nino. Yes, so ariko kandi rero hariho amakuru twigeze gushikiriza hakivugwa ko leta zunze ubumwe za Amerika nekamvuge ko yivanze muri zino ntambara. Sivyo twerekanye yuko mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika nta rukundo namba yokunda umukongomani ku buryo yoza ngije gutabara umukongomani mukureko igihugu cy'u Rwanda cyane gose gukunda kuko iyi myaka yose nga 30 abakongomani bariko bararaswa bariko baricwa bariko barasahugwa
bariko barakorerwa bya mfurambi n'ibindi byose bitandukanye leta zunze ubumwe za Amerika yaribitse yarabibona kandi n'ababikora irabazi so niyo mpamvu guca umbwira ngo uyu munsi wo kuri incuro leta zunze ubumwe za Amerika yagiriye impuhwe abakongomani ngije kubatabara byongora cyane gutahura nami ndabivuga kandi buriya n'igitabo ceranda ca Bibiliya kiremera abanyamakenga kivuga ko abantu b'ubwenge bamana amakenga sivyo kutagira amakenga ntabwo ngo ubufise usanzwe uzi ko bora journaliste ingoma yagukanze ihumugahunga so rero kuba jewe nogira amakenga kuri leta zunze ubumwe za Amerika ko itoshobora gufasha abakongomani canke atarukundo bagirira ubwo ni munahuri amakenga yanje nagiye ndayerekana ibitangabo byinshi n'uyu munsi ngomba ndayerekane sivyo leta zunze ubumwe za Amerika abamaze kugaragaza ko bagomba binjiye muri Kongo kugira barangize kijya kibazo kiri muri Kongo so icambere ndacemeza yuko bashobora kuba bagomba kurangiza ikibazo ca Kongo ico ndacemera vraiment barashobora kuba bagomba kuguheza kijya kibazo kuri ubu ariko kuri ubu kirashobora guhera kikazogaruka inyuma y'indi myaka tutazi naho kuvuga ngo bagomba bagiheze burundu ibi vyongora cyane kuvyemera so narerekanye yuko iyi leta zunze ubumwe za Amerika ije muri Kongo ku nyungu za leta y'u Rwanda sivyo iyi leta zunze ubumwe za Amerika yatanguye kugaragaza ko igomba kuza mu gihugu ca Kongo aho imigambi y'izinyeshamba za RDF itanguye kugaragara sivyo aho byanse ko barengana Bukavu washike Uvira niho leta zunze ubumwe za Amerika zaca zitangura kuvuga yuko zigomba kuza muri Kongo kandi wanashaka ugiye kuraba imvugo leta zunze ubumwe za Amerika ni imvugo zaza zerekana yuko baje gushigikira abakongomani baje gutabara Kongo kuko batanguye gusohora ivyegeranyo byerekana yuko leta y'u Rwanda iri muri Kongo sivyo mu gihe leta y'u Rwanda itigeze yemera na gato yuko iri muri Kongo ni leta zunze ubumwe za Amerika yaje yemeza abanyarwanda ko bafise igisirikare muri Kongo kabiri leta y'u Rwanda nako leta zunze ubumwe za Amerika iza yemeza leta y'u Rwanda amakosa iri kirakorera abakongomani le preuve avec meme na ONU iheruka gusura muri indwi duhejeje yuko kuva aho basinyiye amasezerano y'Idoha izinyeshamba za RDF zarishe ku muvuduko muremure abene gihugu b'abahutu babirimizi cyane cyane muri Rucuro hamwe na Masisi ibi nini wone yabisohoye so biboneke ko rero abantu batari ko baragira amakenga kuri leta zunze ubumwe za Amerika nawe umuntu we batahura gatoya kuko iriko yerekana uko umenga nyene koko iriko irabona amakosa ahantu ari igomba kuyakosora ariko kubera iki dukomeza kwirengagiza yuko leta y'u Rwanda ari leta nkomisiyoneri y'ibihugu vya Amerika ibi tuko turabyirengagiza cyane rwose nakunze kuyibona bona journaliste janye muri primaire mbona abandi twize muri za system abana bakubitwa muri primaire nkone ubu sinzi kwa gikubitwa sindabyibaza iyo wakoze ikosa bakagutuma umuvyeyi hari uko umuvyeyi yerekana kwishuri ko agomba gukarira kwica nigenda kica urumva agacavuga ati kamera gatane muyanda kwereka je ndagakora ndagakutira mu yakumbe ni system yabashatse ko babona ko ashagushike mu ikosa wakoze mugabo atagomba kugukubitira ku ishuri agiye kuguhanira muhira serieusement aho batabona use muhira nta nkoni yakugezako nta nimwe yakubwira ati wewe wajya wakosheje uzosubira urumva cyane naho gasanga agushikanye muhira ngabigisha cyangwa umwana n'abasazi uzira bitwara ko bukebu sivyo mugabo bajya bigisha yaberetse yuko agomba kukubangamira ibi rero nibyo ndiko ndabona kuri leta zunze ubumwe za Amerika igomba gukorera Kongo sivyo iriko yereka Kongo yuko igomba guhana yihanukiriye u Rwanda nka hamwe rutokura ingabo ku butaka bwa Kongo sivyo iriko yereka makungu yuko iriko irabona neza amafuti u Rwanda ruriko rakora muri Kongo yamaze kuyabona ibi bariko barabigaragaza mugabo
ndafise impungenge n'amakenga yuko zijya metero zitanu bijya birometero bitanu izi nyeshamba za RDF zavuze ko zatanze kugira ngo zije mu gisirikare kirinete zigomba kujamwo black water kugira ngo bigende sivyo tuvyemeranye igisirikare kirinete ni black water nico leta y'u Rwanda yemera sivyo nico kigomba kujaja muri zone netre sivyo so hari umuntu aca yibaza iki gisirikare ni caja muri ya zone netre Wazalendo FDNB FRDC bazosubira kurasa kuri M23 na RDF baciye bazoca henyene bazoharashe black water none ahantu ubona kara gatego leta ya Kongo yakinywe bagira bashinge uburimbi très bien ucuvugira ibintu no kuvuga deja balkanisation yamaze kuba yabaye kuko urumva za Uvira barahevye zande barahevye bafashe ibirometero bitanu byaho bari babishizemwo agisika kilometre amacha avuga ati rero wazende ushaka gusubira kuja gutera ntibikunda kandi niyi roswandiza black water ntibizokunda kirasa kuri RDF bigenze gute ntibikunda pe kandi rero yabahaye ibirometero bitanu izo bibakingiye so aha rero abakongomani birashakirwa yuko baca ubwenge bwana journaliste birashakirwa yuko abakongomani bakanura babone imikino iyi leta zunze ubumwe za Amerika iriko irabakina n'uburyo iyi leta zunze ubumwe za Amerika iriko irakingira iyi leta y'u Rwanda ibi twabivuze mentfwa nta rukundo namba leta zunze ubumwe za Amerika ikunda abakongomani gutuma yanku Rwanda u Rwanda rukoreye leta zunze ubumwe za Amerika imyaka irenga 30 baja kubibira ubutunzi kama muri Kongo sivyo abanyarwanda babwiba muri Kongo babutwara muri Amerika ni Amerika ibarungika ni Amerika ibakingira niyo ibaha ibigwanisho niyo imenyereza abasirikare b'u Rwanda RDF irabamenyereza ikabahemba ikabekipa wewe woja kwikora mu kwa nibiba wewe kwica umwana wawe wapi bigenze gute nibiba so aha rero abakongomani nibave mu mitiro barimwo nibareke guhendwa nibareke reka mvuge guhendeshwa imbombo ni kujya umwana umuhendesha imbombo ati bimeze kunuko nawe ufite ibindi bintu wagize sibyo Amerika mu byukuri nkamwe leta ya Kongo yo kwemera ko iyi black water ija muri bijya birometero bitanu nkuko byatangajwe na Uringoma balkanisation sefini zoba yamaze kuba cyane gose bazoba bamaze kurema leta ya Kivu cyane ntacho cyahinduramo republika ya Kivu bizabibaye kandi ikindi kintu umunyabona journaliste erega na yasusole iyi leta ya Tshisekedi yemera abanyamerika iri muri bijya bice mu nyishamba za M23 none adusubira kubahendesha iki wapi ko nabo cyamubwira ati ingo witore natwe ngahasha natwe turavyifitiye so rero politike ni ndende cyane politike n'umukino muremure kandi usaba kutagoheka kuko abantu bumva ngo izi nyeshamba za RDF zemeye gutanga ibirometero bitanu c'est vrai kuba nivyo kuba nako bakemeye nuko bakubiswe hovyo bararashwe nivyo baratakaje ngabo zitari nke mugabo kandi numukenyuro ibi ni ibintu biba byateguwe kera ibi nibaze ngo ni ibintu bateguye ngo ukora ko ngo byanse ko barengana Bukavu byateguwe kera iyi ni plan yateguwe kera mugabo ishobora kuba igenda irahenyanyuga buke bivanye n'ingere ku mirongo y'urugamba biko birahindukira kumbe ushobora gusanga bavuga bati tuzofata ikivu yose tumaze kwifata hama black water ni mwaza duce duse dimetero ibirometero bitanu twamaze kufata kivu yose abari umucamuringa kugira ngo bice byitwa yuko hano habaye twabarikanice uzorengana hajya azobatiye mwebwe azobatiye Amerika muce mumumesa sivyo mugabo kubera ko kivu yose magingo yabisa nkaho yanse bavuze bati niturimbwa n'imbwebwe turiko turabona abo Wazalendo bakomeza kudusatira batwaka ubuce bumwe n'ubundi tumaze gushikamwo reka ahubwo nyabuna
dukwakwanye muze muze hakiri kare mutabare. So ibi rero rega ibi nivyo bikorera no kuri Israel, nivyo byo kuri Israel. Sinzi ko wabuze aya mateka. Israel aho bagavye ibitero cyane muri Gaza baca bakwegera kuri Israel. Sinzi ko bakubise intare ya Gaza bakayigarura fresh baca bameka kuri Israel. Iyo ni system Amerika nijogora, iyo ni system ya Amerika nijogora kandi nabara batumwa. Aha rero burya no muri Kongo niko bigomba bimere. Bagomba bifatira igoma nabo kavuba hasi bamaze kugira babe barafataho babe baragumyaha mbazo baragisha kumbure bazuza baravyonga bakwegerako akandi uzosange ya etanzi yose bari bakeneye ko baza kwigarurira bahishitseko. So rero reka dusabe abakongomani aba wazarendo bavyuke bave mu mitiro. Umwanya n'uyu nibatse umuriro bigishoboka kuri zinyeshamba za RDF. Batse umuriro kabisa bazirase bazomore kuko resondi za Blackwater zikahashika niyamara kuhashika match izobihetse egize match nire nyene cyane bakunda kuvuga ngo c'est fini bizoba birangiye ngo termine naco bagifise cyo gukora bizoba birangiye. Saba kungubani vraiment nibave mu itiro tweye dushikiza amakuru nkaya sometimes menga twatiko turanima ariko ni ibintu biba babaje cyane gose, ni ibintu bibabaje. Ubundi tuba ducyo kwivuga twanasiritse tutego turatwenga twambaye film mugabo abakongomani tuko turabwira umenga nabo bafise ibiti mu matwi ntibumva. Sivyo ntibumva sino ejo muzokwikangura musanga Republika iharanira intwaro ya Kivu ariyo yahana urubibe na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo hamwe n'u Burundi na leta y'u Burundi. U Rwanda bagwigije hirya niko bazo bisanga. So rero nibave mu ituro barimwo bakore ibishoboka kugira ngo barabe ko iyi balkanization yamaze gusona ngo yiburizamwo. Ariko nibakomeza kugotwa mvuga muzesha uriya Republika ya Kivu iravutse kabisa. Bwana Musangozi tuyaze vyinshi n'ikigano ca mbere cuno munsi, nizere yuko benshi bashoboye kumva ibijanye na balkanization aho biriko birava, nubwo umwanya n'umwanya bishobora gukunda kandi hatagize igikorwa Bwana birakunda c'est fini birabaye. Ega deja Goma yonyene isumba u Rwanda kure Ubukavu isumba Burundi kure. Nuko usanga intara nako agakomine ka Goma kangana n'u Rwanda. None gute bizokwanka ko ababalkaniza ubwo Goma nabo kavugusa rikaba yorafata aho nyene kandi umva kandi hari hato nabo batafata uzababwira mugani wawe bazozara kwegera ko gato muganizere yuko abo banganye nabo batajyanye ko iyi tekinike Amerika iri kirakoresha ni tekinike ikomeye cyane ko ngo wabivuze muri za Israel yino bakoresha tekinike zose iri kirakoresha mu gutera Iran zose ni Amerika. C'est ça ni Amerika n'amateka goma yisubiriza cyane gose. Kwa Musangozi dushimira abantu bacu badukurikanye nawe ndagushimira cyane. Yes ndagushimiye nanje bwana journaliste. Reka nshimira n'abadukurikiranye aho bari hose kumbure Imana nabikunda tuza kongera mu kindi kiganiro. Kandi ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye mu kino kiganiro. Nizere yuko tuza kubana no mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.